Yesu ashimwe. Haleluya. Abinyuma sinzi ko mu nyumva. Ego. Imana ishimwe cyane. Rero nongeye gushima Imana kuri uyu mwanya mwiza tumaze hano. Twumvise ubutumwa bwinshi mu ndirimbo. Abateze amatwi mwumvise ko harimo amajambo akomeye. Rero turashimiye Imana ku ijambo ry'Imana rikiriko riravugwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugiye gusangira amajambo makeya ariko yagutse ku mutima uje kuyakirana ugushaka. Imana ishimwe. Turasoma abafise Bibiliya icyete cya mbere Pawulo yandikiye abikorinto igice c'icumi umurongo wa 12, umurongo mugufiya. Haravuga ngo nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagire gute, ntagwe. Dusome hariya mu gitabo c'Imigani igice ca 16, usome ku murongo wa 18. Imigani 16 umurongo w'18 haravuga ngo ubwibone bwitangira imbere y'uguhona, kandi umutima wihaya witangira imbere y'ukugwa. Imana idufashe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bantu b'Imana, ndagomba yuko iri jambo turyumve. Umuntu wese yiyumvira ko ahagaze yiyubare ntago. Imana tubabarire cyane. Igituma turiko turavuga iri jambo nuko isi y'uno munsi turimo ni isi igaragara neza yuko iborewe. Iriko idandabagiranishwa n'ibyaha. Imana tubabarire cyane. Isi iriko iranywa amaraso nk'uko umenga n'umwana muto arikanywa umutobe. Isi igeze kure, isi irarushe, isi yuzuye imitima itunuye, ni isi itagira ikizira na kimwe muri uno munsi. Ubona yuko ibintu byose bisigaye byitwa uburenganzira. Aha niko nabivuga kubera ugiye kuraba mu isi ugatembera, mwebwe mugira Imana muracahagaze, ariko mu mashengero menshi itiro ryarinjiye, amasengero menshi arasinziriye. Sinzi ko mwari mubizi, hari amasengero menshi yagurishijwe agatezwa camunara kubera ata muntu akiyinjiramo, ugasanga reka kugwa n'ayandi madini yigisha ibindi atari Yesu. Imana tubabarire cyane. Turi mu isi irimo inyigisho z'ibinyoma zagwiriye zibaye nyinshi cyane, ndetse ugiye kuraba zasambuye amashengero, ubu zigeze aho zisambura imiryango myinshi mu ngorane kubera inyigisho z'ibinyoma. Turi mu isi irimo ibihugu bikomakomeye biriko vyemeza amategeko yemeza yuko umugabo ashobora kurongora uwundi mugabo, umugore akarondera uwundi mugore, bakarongorana. Ugasanga abantu bakorora inda bashigikiwe n'amategeko. Numvise mu minsi heze mu gihugu cya Espanye baremeje itegeko mu nama nshingamateka yemeza yuko umuntu ashobora kugira umugeni n'imbwa cyangwa ikindi gikoko yishakiye. Bantu b'Imana, nico gituma ndababwira ngo twiyubare. Umuntu wese yumve aho agihagaze yirinde ntagwe, kuko ibigusha abantu bibaye byinshi. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Waraziviwe. Ubu uye ibyahora bikorwa mu misho ubu biriko bija ku mugaragaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasengero ya Satani yabaye menshi, kandi birandikwa ko nk'uko bandika ngo ishengero ry'Abaemanueli, bakavuga ngo hano ishengero ya Satani, kandi abantu bakinjirayo ku murango bagasenga bari gusa, bamwe bari gusa, abandi ni ngorane.
n'uburenganzira. Imana tubabarire cyane. Rero tugeze mu isi aho usanga ikinyoma aricyo gisigaye kigenda ku murango, ukuri muri ino minsi kurabundabunda, kuri ko kugenda ijoro. Imana tubabarire cyane, kuko abantu benshi bavuga ukuri bariko baratotezwa, bariko barankwa, bariko barakwa uburenganzira bwinshi bari bafise. Ariko ndababwira ngo uko biri kose, amen. Paulo yandikiye Abanyakorinto aravuga ngo twebwe ntitushobora kurwanya ukuri kubera turi mu ruhande rw'ukuri. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nimba intumwa za mbere abatwitangiye imbere baremeye bagapfa bagatanga ubuzima bwabo, bariko bagomba kurwanira ukuri bamenye, ariko Kristo Yesu ntacobuza natwe twageze ikirenge mu cabo yuko twemanga ukuri, ibyo biriho byose tugahagarara mu ruhande rw'ukuri. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana asifiwe. Rero ndagomba abantu basuzuma agakiza kabo aho kageze, kuko umuntu arashobora kugwa ntiyigere amenya ko yaguye, akabandanya yishigikira kandi yaraguye. Imana tubabarire cyane. Waramubwira uti ibi bintu si byo, ntibijyana ijambo ry'Imana, ahagushwanira. Imana tubabarire cyane. Sinzi akaririmbo k'abapantekoti baririmbye bavuga ngo itegereze neza ko gutwaye agakiza, ngo utabuhetse ingobyi igize gute, ngo umwana yagiye yane kera, ukabandanya ubwira ngo ihorere ihorere, kumbe umwana yagiye zamani, usigaranye insimbi zo gusa. Imana tubabarire cyane. Rero nagomba kubabwira ibintu bitandatu, ibimenyetso bitandatu bigaragaza yuko umuntu ariko arasubira inyuma, ariko aragwa. Amen. Kuko kubera kujya malariya kwa muganga bakubwire bati hariho ibimenyetso bya malariya, bakubwire bati mwumvukanye, hanyuma ubukoze hakumva urashushe, hanyuma mu kanwa hakarura. Hariho n'ibimenyetso bitandatu Imana yaduhaye byerekana umuntu agwaye indwara y'uko yasubiye inyuma. Imana tubabarire cyane. Icya mbere ugisoma hariya mu Banyetesalonika igice cya mbere cyo cya 5 umurongo wa 17, niho hatubwira ngo dusenge ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Ikimenyetso cya mbere gikwereka umuntu ko ariko arasubira inyuma ni uko inyota, inzara yo gusenga itangura ikagabanuka ikaba nkeya. Imana ishimwe cyane. Niwumva inyota yo gusenga itangura kugabanuka muri wewe, uzumenye yuko uri kugenda usubira inyuma. Icya kabiri, umuntu atangura kugira umwete muke wo gusoma ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana asifiwe. Iyo umuntu afise umwete muke wo gusoma ijambo ry'Imana, akumva nta mwanya kirifitiye, kuko hariho abantu benshi bibuka Bibiliya ko bayifise kuwa Mungu hageze yuko baza gusenga gusa, agakunguta agakungugu agakura ko umusengesenge wakwiye ko agacaza mu isengero indwi yose ayimaze adasoma Bibiliya. Imana tubabarire cyane. Kandi wibuka Bibiliya hariwo mutsima w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana niwo mutsima w'ubugingo dufungurira impemu yacu kugira ngo ikomeze urugendo. Imana ishimwe cyane. Iyo rero utagisoma Bibiliya umenye ngo hari ikintu kiri kuri wewe kigende gusubiza mu ntege nke. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu ni uko hari abantu usanga batagifise umwete wo kuja mu isengero, batagifise umwete wo kuja gusenga, bakubwira ngo Imana iba hose, ngo nta kamaro ko kwama nja mu isengero, ngo jewe naho nokumviririza ku iradiyo, ngo ubutumwa bwiza ndabwumva, ngo ndafise telefone, ngo ndafyonda kiramo ubutumwa bwiza. Oya, ni itegeko yuko umukristo wese ategereza kuja guterana na bene data, akumva ubutumwa bwiza, akaja mu isengero. Imana ishimwe cyane, haleluya.
wibuka yuko uwandikiye abaheburayo igice ca 10:25 yaravuze ngo uko ya minsi igenda yegereza ngo aba ariko natwe dukovya cyane gukoranira hamwe na bene data. Imana ishimwe cyane. Ariko uno munsi urabe abantu benshi ntibakija gusenga kubera bafise za YouTube, bafite za Facebook. Nk'ubu uno munsi usanga hari abakristo babatijwe batajya gusenga kubera iki? Ngo hari match kuri televiziyo. Uno munsi bicaye muhira banyoye icyayi bambaye amabutura n'amafurani, ubabwira ibyo gusenga ntibabyumva, ngo ku mugoroba ndajya kumva ibyo bigishije ninafyonda kuri YouTube. Imana tabane cyane. Haleluya. Waraguye mwene data, ahubwo haguruka uje mu isengero ukorane na bene data. Imana ishimwe cyane. Amina. Imana ishimwe cyane. Icyakane nuko umuntu atangura kugarariza mpemu yera. Iyo mpemu yera kubwiye ikintu ugatangura kumugirisha inama, ugomba kumuhaririza. Imana ishimwe cyane. Waraziviwe. Amen. Hariho abantu bagora mpemu yera kandi bumvise ko ijwi ry'Imana rivuze, mugabo kubera ikintu kiri muri bo cyangwa umunoho w'ikintu agatangura kwereka Imana kumenga urabona ngo hari naho oya. Imana ishimwe cyane. Waraziviwe. Amen. Amen. Waraziviwe. Ejo numvise umukozi w'Imana gitwaza ariko arigisha kuri televiziyo, ndaryoherwa cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari abantu usanga afise abantu abana bakiri bato b'abakobwa cyangwa abahungu, yarakijijwe araririmba ameze neza, mugabo yahuye n'impemu y'ubusambanyi agacaje imbere y'Imana agasenga, kandi Imana imubwira ati ntusambane. Imana ishimwe cyane. Akabangura ngo Mana ngo narimvise rendezvous, ngo gerageza basuvyice gucugwisha imvura y'urubura ngo singende. Oya, iyo mvura ntigwa, izuba riraka, ni wangira mpemu yera kwaguma muhira ugenda usamba utwara inda nta kundi. Imana ishimwe cyane. Mureke kugerageza Imana, kuko Imana mpemu yera arakubwira ati ntugasambane. Imana ishimwe cyane. Abahejeje mugabo abantu benshi barayigerageza bakavuga ngo urabona ngo gira gutya ngo base ngo bikanga. Oya, iyo utanguye kuja impari na mpemu yera menya yuko ugeze mbari mu ntambuko dusubira inyuma. Imana tabarire cyane. Haleluya. Icya gatanu usanga abantu batagishobora kuvuga Kristo ngo bamwature ku mugaragaro. Hari indamukanyo abantu b'Imana yadutse mu mashengero no munsi, abantu basa nuko bayisubirije Yesu ashimwe, sinzi impamvu zabaye. Muguzura abantu bose no munsi mukuramukanya no kwandikira ka message ari mwene so atanguza ngo shalom shalom shalom. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko indamukanyo y'abakristo ni Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Shalom nivyo gisobanura amahoro, mugabo indamutso y'abakristo nukuvuga Yesu ashimwe. Iyo shalom n'abaswahili boyiramukanya, n'abasenga Buda boyiramukanya, n'abasenga imbwa n'imbeba boyiramukanya, bo kwivurizanya amahoro, mugabo vuga Kristo mu bantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugeze mu ikoraniro ry'abapagani bwira mwene susanze muti Yesu nashimwe. Haleluya. Nawe wishuti nashimwe imyaka yose. Haleluya. Rero abantu usanga abantu batariko baragomba kwemanga Kristo, bakagomba kuba abakristo mugabo batemanga Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Waja no gusenga cyangwa mu maseminere, umuntu yasenga akavuga ati dusenza aho kuvuga ngo senze mu izina rya Kristo, ngo agashavuga ngo dusabye ngo mu izina ryawe ryera ryande. Ho wanze kumuvuga uvuze ryane ryera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muranabiraba kenshi iyo twageze amakoranire usanga harimo abantu babakuru canke barimo n'abamizirima niki, umuntu bikanga ko avuga ati nsenze, bamuhaye iryo bakwe ryo gusenga. Wari uronse aho umuvugira none uramumize. Imana tabarire cyane. Waraziviwe. Haleluya.
kumva data arihanukiriye avuze ngo turasenze ngo mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpemu yera. Tugomba kwatura Kristo tukamuvuga duti dusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Na ibyo kwigovyora oya, vuga Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icya gatandatu aricyo cya nyuma, abantu bica bitangura kubagora kugendera mu muco. Iyo wasubiye inyuma akenshi umuntu asigaye afite utuntu twiwe akorera mu mwijima. Imana ishimwe cyane. Ugasanga afise n'ibyaha akorera mu mwijima adashobora kwihana, adashobora kwatura, yabigize ibanga muri we, agendera mu mwijima. Imana ishimwe cyane. Rero iyo umuntu yasubiye inyuma hariho ibintu bishika kuri bine aca atakaza mu buzima bwe bw'agakiza. Imana ishimwe cyane. Ikintu utakaza ubwa mbere, utakaza ubushobozi. Uzuraba umuntu yasubiye inyuma nubwo yoba ari umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko hari igihe umukozi w'Imana asubira inyuma mugabo ntabyereke bene se bandi cyangwa bagenzi we, akaguma mu mwambaro. Mugabo kenshi hari igihe mpanda biraba iyo nk'abantu bafashwe n'ibidayimoni. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bakabwira umukozi w'Imana ati senga cyangwa cyadusengera uyu muntu, uwo muntu ke usanga acahunga. Imana tubabarire cyane. Acahunga kubera avuga ati nkegera biranjamwo kubera reka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Rero hari ubushobozi wumva ko bwakuvuyemo, usigara wumva ko umudayimoni utomwirukana, usigara wumva ko utinya abarozi, ugatinya abapfumu, ugatinya abanyamareba, kandi uri umukozi w'Imana wateza kuba wambaye ubushobozi bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umukozi w'Imana yamenye Imana, azi ko afite ubushobozi. Tiyotinya abarozi ngo yabumvise mu nzu we cyangwa mu rugo iwe. Wapi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Oya ntibikunda, kuko iyo umaze kumenya ko ubushobozi bukoreramo busumba ubukorera mu bapfumu no mu barozi, nta kamaro wo kwirirwa uranyinyurana nabo, uramuraba hanyuma ukamusuzugura ukibandaniriza. Imana ishimwe cyane. Kuko Bibiliya yatubwira ngo abana b'Imana yabagize imiriro. Imana ishimwe cyane. Ngo abamarayika nayo bagira imiyaga, kandi abamarayika umenye ko tugendana, kandi ngo bariho kugira bagire gute badukorere. None ufashe umuriro ukawuteranya n'umuyaga bivyarike, ubu uri kibengebenge. Imana ishimwe cyane. Mu bintu rero dayimoni itinya umuriro. Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu azi yuko uwo muriro wamuzimyemwo abona dayimoni agahunga. Utakaza ubushobozi bwa mbere iyo wasubiye inyuma. Icya kabiri, utakaza amahoro yo mu mutima. Umuntu yasubiye inyuma atagize agakiza kuzuye, agendana amahoro make yo mu mutima cyangwa akayatakaza yose, akabaho ubuzima bubabayitse, akabaho ubuzima buhungabanye. Kubera iki? Umwami w'amahoro muri we ntakiriyo, yimitse y'ubwoba. Ariko iyo umuntu ari kumwe na Kristo, nubwo yoca mu bigeragezo bikomeye, nubwo yoca mu bimuhungabanya, nubwo yoca mu basi, nubwo yoca mu ntambara, agwana afise amahoro mu mutima, kubera agwana avuga ati mvuze intsinzi kuko Kristo yanesheje ari muri jewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umukristo yasubiye inyuma ntagira umunezero. Umunezero uratakara. Imana ishimwe cyane. Ameze kujya ku murwayi wa malariya twavuze. Iyo ari mu isengero batera indirimbo, nk'uno munsi haririmbye korale 11. Imana ishimwe cyane. Sibyo? Hajya umuntu yasubiye inyuma aba yapfuye, yarambiwe, yawereye, kubera uzuraho umurwayi yaguhaye malariya, uragenda aho umusanza aryamye ukavuga uti ndaguhiki, ati nagombagaho agahu bajya gukazana bagashikana ngo yaye ngo numva ashaka ivoka warizana, ati mbega nta mucungu wabonye. Uwo murwayi araguye bantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero n'umurwayi avuze malariya y'impemo niko amera.
abaririmbyi baririmba bataraheze ya mbere ngwe baho baririmbiye nabo ngo ntiboreka none ngo tukumva amatangazo nayo Imana ishimwe cyane ya matangazo bavuga ya mbere ngo none ibintu byose no gutangaza ubutumwa bwavuga ukiri mu ntango ngo baheza ryari nta kintu na kimwe kimugwa neza Imana tabarire cyane haleluya nta munezero yogira mu isengero ibintu byose arabirambika ariko iyo umuntu yuzuye muhemu yera akuzura ubushobozi iyo abaririmbyi bariko baririmba naho uri umuvuga butumwa uribagira ko abuvuga ubutumwa ukumva uranezerewe Imana ishimwe cyane ibintu byose ubibona mu cyubahiro cy'Imana amen haleluya ariko abantu b'indembe mu gakiza niko bamera icya gatatu cya kane ntagira amahoro mu mutima ntagira umunezero ntagira ibyishimo ibintu byose ntakigenda Imana ishimwe cyane hanyuma rero hari ikindi yavuga ngo aridoga Imana ishimwe cyane haleluya niba ahura n'umukristo yidoga uzumenye ko uhuye n'akaga Imana ishimwe cyane haleluya umukristo yidoga Imana yanka imyidogo muzi yuko abantu bidogeye mu bugaragwa Imana yarekuye inzoka zikabajya zikabamara Imana ishimwe cyane iyo abantu bidoga bari mu ijambo ry'Imana uwo muntu Imana iramwanka hari abantu usanga bidogera ikintu cyose cyabaye Imana yataba kumwishyura isezerano akidoga Imana ishimwe cyane Imana yahezagira mugenzi we aho gushima akidoga uyo muntu ni ikintu bigoye Imana ishimwe cyane haleluya icya gatatu nuko iyo wasubiye inyuma ubutakaje bya bihembo tuzoronka ubutakaje ibihembo tuzoronka nitwamara kunesha Imana ishimwe cyane haleluya icya kane cyo ngo umuntu abatakaje umushaha iyo umuntu atakaje umushaha rero abagenda atakigenda ni nkuko abagenda yapfuye ahagaze niko ijambo ry'Imana rivuze mu Isaya Imana ishimwe cyane haleluya rero hariho ubutumire Imana itanga ku bantu basubiye inyuma hari umuhamagaro Imana ibwira abakozi b'Imana ati mpamagarira abantu kuko mu bantu banje ndabona abantu basubiye inyuma Imana ishimwe cyane haleluya uzusoma Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22 haravuga ngo garuka mw'abantu basubiye inyuma nzoharira gusubira inyuma kwanyu Imana ishimwe cyane Imana irazi yuko hari abantu basubira inyuma nico bituma abantu bagenda mu bampamagarira amen Imana ishimwe yanditse muri Hoseya 14 ku murongo wa 4 aramubwira Hoseya aramubwira ati Hoseya babwire nzoharira ugusubira inyuma kwabo nzobakunda urukundo rutagira akagero ngo kuko uburake bwanje bwasubiye inyuma bubavuyeko Imana yamiteze amaboko igomba yuko abantu basubiye inyuma bagaruka ikabaharira ikabasuka ko imbabazi kandi ikababwira ngo nzobakunda urukundo batigeze kumenya Imana ishimwe cyane ngo kuko uburake bwanje bwabavuyeko Imana ishimwe rero umukristo w'ukuri aranka cyane arazinukwa ikintu cyose cyo musubiza inyuma Imana ishimwe cyane haleluya iyo akibonye aragihunga kubera Zaburi 101 ku murongo wa 3 haravuga ngo sinzogira ikibi nshira imbere y'amaso yanje amen bantu b'Imana Imana yaduhaye ibintu bibiri ibishira imbere yacu yaduhaye inzira y'umugisha iduha n'inzira y'iki y'umuvumo iguha guhagarika imbere ati ni wewe wihitiramwo iyo ufata Imana ishimwe cyane kubera Imana yaguhaye ubwenge bwuzuye urafise ububasha n'ubushobozi bwo kwihitiramwo ukamenya icyo uhisemo neza Imana ishimwe cyane haleluya rero Imana yavuga ati nguyu umuvumo nguyu umugisha mugabo sindagucagurira ni wewe wicagurira kubera naguhaye ubwenge bukwiye rero nicyo tujambo nyine bavuga ngo sinzogira ikibi nshira imbere y'amaso yanje ngo nanke igikorwa cy'ibigoryi tikizomatana nanje Imana ishimwe cyane aho bonye ibikorwa by'ibigoryi vamwe Imana ishimwe cyane
itandukanye nabyo. Aho ubonye ikibi cyose itandukanye nacyo hakiri kare. Imana ishimwe cyane. Ntujya kubwira Imana ngo Mana ngo ndagiyemo ngo mugabo nguriyaranja ngo jewe ngo umenye ngene nkuramo. Oya, Imana yari yarangije bikwiye, irakurema, iguha ubwonko, mu bwonko ishiramo ubwenge, urafise kwihitiramo. Ni wihitiramo umuriro uzowujamo, ni wihitiramo ijuru naho uzomenya ujamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Inzira yose ifise ibyisaba. Imana ishimwe cyane. Wandikiye Abaheburayo 12:2 yaravuze ngo dutumbereye Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye, uwo kubw'umunezero yashizwe imbere. Kubera iki? Ngo yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ishimwe. Ubuzima turiko turacamo bw'Ikristo hari ibyo dushikamwe bikadusaba kwihangana. Amen. Hari ibyo ducamo bikagusaba kwihangana. Udafise icyo kintu bita kwihangana, hari ahantu utorenga. Ibizotugaragaza ni byinshi. Abazogutuka ntuzobabura, abakwagiriza ibinyoma ntuzobabura, abagusharika ntuzobabura, abakuvuga nabi ntuzobabura. Mugabe bivuga ngo ugeze aho hantu. Amen. Ugira ukwihangana nk'uko Kristo yihanganiye umusaraba, ntagire ikindi isoni zawo, ngo yahawe kunesha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nawe amaze kunesha ashigwa hejuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Paulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 3:14 arababwira ngo jewe mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja hehe? Mu ijuru. Paulo niwe muntu yakubiswe inkoni nyinshi havuye Kristo, ngira izabaje cyane zakubiswe Paulo. Imana ishimwe cyane. Paulo yarakubiswe. Paulo ntiyarenze ibigo, nta mugabo yamwiketse ku mugore wiwe, wapi. Paulo nta muntu yigeze arira ideni na rimwe. Imana atabarire cyane. Paulo nta gatarina yateye ngo yibe, eka. Paulo nta kindi kintu yigeze azira. Yakubiswe ingage n'Abayuda, apfungwa inshuro nyinshi azize kuvuga Kristo wenyine. Imana ishimwe cyane. Kandi icyo bamusaba ko aravuga ati bireke tukureke, ariko Paulo aravuga ngo uko bigenda kose. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngo ntanguranirwa gushika ku mpera y'umuhamagaro muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Abantu benshi twarapfukanye turasenga, dusaba Imana imigisha irayiduha. Abantu baca bibaza ngo rya juru turondera twaramaze kurishikamo. Bado. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugaragaze dushira itandukaniro impamvu y'urugendo turimo n'impamba y'urugendo. Iyo Imana iguhaye amagara, ikaguha ibyo urya, ikaguha uryama, ikaguha gukomera, iyo si yo mpamvu y'urugendo. Iyo ni impamba Imana iguhaye wigufashe kubandanya urugendo. Ariko nimba hari ikintu kibabaje Imana ku mutima, nuko abantu benshi yagiriye neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nibo bahavuye basubira inyuma, ahubwo bakwegera n'abandi gusubira inyuma. Turacyafise iyo tuja bantu b'Imana. Nubwo isi yotwereka uburenganzira, ikatwereka ko ibyaha byose tubirekuriwe ngo n'agateka kazina muntu. Oya, Imana ishimwe cyane. Turavise ikitugera, turavise ijambo ry'Imana, turavise umuhamagaro uri muri twebwe, turavise mpemu yera. Ugomba kumenya ko hari ibyo abandi bajamo, wowe ukwiye kuzinukwa kubw'impamvu y'urugendo turimo. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Tahuragera na hamwe Satani atogusanza imyambi, nubwo kwinyegeza mu bintu bimeze gute. Imana tabarire cyane. Haleluya. Sizi kurabona umuntu umuhuye yasubiye inyuma, yahora ari umukristo, ugahura yaguye mu mugisha, umugisha Satani akawumutsindamwo,
ugasanga ivy'Imana kivyumva, iyo ugiye kumusobanurira usanga ari bakugwanya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Abantu bakishigikira ngo Imana ngurumva ngo iryo terabwoba ryanyu ngo siko imeze. Imana niko imeze, yarabivuze. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bavuze ngo n'umuntu ari umuntu ngo turetse Imana. Umuntu ngo ntiyofata ngo mugenzi we ngo amushire mu muriro udahera, ngo ntibyoshoboka. ngo none ngo Imana nayo ngo ifise urukundo nka rwa rundi rwose ngo uva ko yafata umuntu ikajya kumuturira izomujyana no kuri kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uno munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi, nivyo iriko irasemerera ituma abantu ati mbwirira abantu baze bihane. Amen. Ndabababarira nongere ndabaha urukundo rwinshi, ariko hariho umunsi yavuze, umunsi w'uburake, umunsi w'ubuzinzi nani, umunsi azokwimuka akicara ku ntebe y'imanza. Uwo munsi ngo uzoba ari umunsi mubi ku bantu baze kwihana ibyaha. Ubutumwa turiko turavuga tukabira ivyuya, amajwi agakomereka tugasarara, hari umunsi uzoburondera ukabutangira ikiguzi cyose wowe ufise atabukironka butakiri. Imana ishimwe cyane. Niba wibaza ngo wobanza ukarya umunyenga w'isi ukarya amaraha ngo uzihana ku kanyuma, ngo nacyagisuma ngo cyarawuse ijuru kitigeze cihana, ngo nticyagiye muri korale, ngo nticigeze gitanga icicumi, ngo nta n'impezwa cyatanze, ngo ku musaraba ngo yavuze cyane ngo cyarihana, uzi ko uwo mwanya uzowuronka wewe. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ko hari abapfa basinziriye, abandi bagira impanuka ntibavyuke, abantu bose biteze ngo babanze bimererwe neza, barye umunyenga w'isi, bavome ku nzuzi z'amaraha, hanyuma bazokwihana ku munsi wa nyuma. Wapi bantu b'Imana, umunsi umutima uduze muri wewe ukubwira kugira ati aha ihane, ntukarindireje ubugiri wibakwe kumva iryo jwi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nagenda gutangariza yuko hariho umunsi ivyubahiro byose bizova mu isi, byose bijya byubahiro byose muzi biba mu isi, umunsi umwe bizovaho, hasigara icubahiro cya data gusa wo mu ijuru, hasigare n'icy'umwana w'intama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Usome hariya mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 6 umurongo wa 12, amaze kwerekwa ngo aka 6 k'amategeko cya gitabo gakuweko. Imana tubabarire cyane. Ivyaremwe byose byaguye igihumura, birabura iyo bihungira, kubera Imana yari imaze kwambara umwambaro w'uburake ihagusigiye guca urubanza. Imana ishimwe cyane. Biratubwira ngo izuba ryarirabuye ngo rimera nk'igunira cy'ubwoya, ngo ukwezi nako gusa n'amaraso, inyenyeri ngo zigwa igihumura zigakoragurika kujya kw'igiti kiriko ivyamwa bihiye cyumvise igihuhusi. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ngo abami, abaganwa, abagabisha, abasoda, abatunzi, ngo abantu bose bakomeye n'abamenyekana, ngo uwo mwanya abatari barihanye ibyaha byabo, ngo bamaze kubona iyo ibyagiye kuri ya ntebe, ngo barondera iyo bahungira barahabura. Bamwe ngo baja ku nzuzi bazisaba ngo zibatware ziriyankira, abandi baja ku misozi miremire bavuga ati twarumvise ko rugwa ku bantu tujane. Imisozi uwo munsi ngo izovuga abantu ivuga toyaje, nabo twamize kera baduhambyemwo, uno munsi dufise itegeko ry'irya nyene yicaye kuri irya ntebe, barazuka baje kwitaba urubanza, ntaho ukwepera. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Yavuze ngo azokoranya amahanga yose, indimi zose, amoko yose ayakoranirize imbere yiwe, ngo azobwire abamarayika bari kumwe ngo ababwire ngo ndobanurira abeza mu babi. Imana ishimwe cyane. Ngo ababi azobabwira ngo mwebwe mwabivume mwe, genda inzira yanyu ni muri Gehenomu, aho muzobabazwa ubuzima bwanyu bwose, ibihe bidashira, muzoribwa n'inyo ziturira, mutake mu boroga atawo batabara, kubera mwagambaraye mukanka kumva ubutumwa bwiza, mwagambaraye mugapfa mugapfira mu byaha, kandi umwana wanje
Yesu Kristo yamanutse kugira bambwe ibyaha byanyu aribyo yishizeko. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Wazobwira beza n'abati ngwino mwebwe muje kukuragwa umunezero w'ibihe bidashira mwateguriwe kera kuva zitararemwa ngo bazoca batwagwa. Imana ishimwe cyane. Ageze mu gice cy'indwi ngo yaciye yerekwa ngo abantu benshi cyane amoko yose y'isi ngo bari imbere y'Imana banezerewe ngo Imana ifise umushwara mu kuboko iriko irabahanagura amosozi. Ngo marayika abaza Yohana aramubwira ati Yohana aba bantu n'abahehe? Yohana aramubwira ati niwe wobimenya mugeze ntabyo nzi. Marayika aramubwira ati aba nabavuye muri yasi imibabaro bihanganiye amagorwa ntibarekura umusaraba ntibarekura agakiza uno munsi banesheje Imana ibazanye rero. Ajya amosozi iriko irabahoza ni ya mibabaro yose bagirira mu isi irarangiye bagiye kwinjira mu munezero w'ibihe bidashira. Ntacyo bitwaye nubwo twamugakiza tubabaye, nubwo twamugakiza turushe, dupfe kuruhira mu bugororotsi, dupfe kuruhira mu kwizera, dupfe kuruhira mu kumatana na Kristo. Igihe kizogera imiruho n'imibabaro twaruhiye mu isi yose tuzoyikugwako nitwamara kwambuka uno mubiri tutacifuza kurya, tutacifuza kwambara, umubiri wasigaye mu ivu twambitse ubundi mubiri w'ubwiza. Tuzobaho ibihe bidashira mu munezero w'ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero abantu b'Imana ivy'Imana nuko ndakwinginga ngo usuzume ingeso zawe. Niwisangamo ibimenyetso nka bimwe twavuga bikwereka yuko wasubiye inyuma, hagararira aho ugeze usubire utangure gushaka ubuti ndatere ntambukije imbere ihane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Isabuni imesura ibyaha by'abantu yaratanzwe n'amaraso ya Yesu Kristo yonyine. Abaririmbyi bayaririmbye neza ngo ntazokwigera ashira imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ni wewe ukozwa mu maraso ya Yesu, kuko ndakubwira inzira ni zibiri kandi ziratwegereje ziri hafi. Hariho umuriro, hariho n'ijuru, ariko wewe nyene urihitiramwo, kuko umutima wawe ndaze kukwemeza kushobora kuja mu ijuru cyangwa ukaja mu rudahera. Nta kindi cyabona dukeneye, nta kindi cyabona dukeneye kitwereka cyangwa kitubwira. Haleluya. Nta wundi mutemwe dufise yotwemeza gusumba umutima wacu yuko turabanyabyaha. Oya. Nimba waragiye gusambana ntumbwira ko umutima wawe usize muhira, wagiye ujanye nawe, kandi umutima wagenda ukubwira ati nyabuna tugiye kugwa mu cyaha. Nimba wagiye kwiba umutima wajanye nawe, nimba warabesheye umuntu umutima urakwemeza kuri umubeshi wakoze icyaha, nimba uramentaniriza abandi umutima urakwagiriza. Rero wewe ni ugomba kubaza umutima wawe. Nimba umutima wawe uri kuganira n'umwemu w'Imana, uraheze ukumva uti wewe iri jambo ni ryawe, wewe uno munsi ubuzima bwawe bwoshirwa kw'iherezo urajahe. Mbega ibitsibo wari ubikiwe kubw'umwanya wakoresheje uri gutegura indirimbo, uri gutegura ingoro y'Imana, uri kuvuga ubutumwa bwiza, uri gufasha aboro, uri kurakora imirimo myiza. Wo kwemera ko ibyo bitsibo byawe, ibyo bihembo byawe ubiheba kubw'icyaha kimwe gusa wakoze? Mwene data, ndakwinginze ntusubire inyuma ngo uhereyo. Imana ishimwe cyane. Naho woba waraguye hariho ibakwe ryo kongera ugahagarara. Mugabo ni wewe ubwirana n'umutima wawe utira ijambo ry'Imana riratureze, tugomba kwihana. Nimba uhari uvuga uti mu by'ukuri ndafise intambuko, ndafise ibimenyetso binyereka yuko nasubiye inyuma, uno munsi ijuru ryohamagara, uno munsi inzamba yovuga, jewe sinokwisanga mu bamesuye imvune, ndabona yuko nanjye noja muri wa muriro udahera kandi nitwa ko nakoreye Imana. Ukaba uhari ndagusabye umanihe ukuboko kwawe dusenge Imana. Manihe ukuboko kwawe utagira isoni, manihe ukuboko kwawe uvuga uti jewe ndafise ibintsinda mu mutima wanje. Hari amaboko nabonye va hasi dusenge Imana. Amaboko nabonye aduze muve hasi musenge Imana. Haleluya. Wewe wadugije ukuboko va hasi, nawe ukiri kurabazana umutima wawe nyarutsa. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
nyarutse ubugingo bwawe ushire ku munzane w'agakiza urabe ko bugikwije ibiro. Imana ishimwe cyane. Niwasanga hariho ingeso yakwijiyemo iriko iragusubiza inyuma, reka bamwe baduza amaboko umutambutambuko umusanukira ngo abakozi b'Imana basenga Imana kugira ngo Imana ibongereye bunge ubucuti hamwe nawe. Amaraso ya Yesu Kristo akweze, amaraso ya Yesu agutunganye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwana sifu. Abadukisha amaboko n'ababonye bose dusenge Imana. Upfukame kugira ngo ubuzima bwanyu wongere mu bucomeke mu Mana. Imana ishimwe cyane. Wongere gucomeka ubuzima bwanyu mu Mana. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Imana ibahezagire rwose. Ndabona benshi bariko baraza bavuga bati Mwami Yesu Yesu ashimwe cyane. Ni jewe mpojeje ivyuma kugira ngo abari mu ntebe mubaze muwumve, kuko ushobora kuba atakandi kanya uzoronka mwene data. Nimba nawe usigaye mu ntebe uvuga uti nanje ndavuze icyo umutima undega, ndavuze icyaha ngomba kwihana, narasubiye inyuma muri singisoma ijambo ry'Imana, erega singisenga, bya bimenyetso twavuga. Nimba usigaye nawe uhaguruke dusenge Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Warasifiwe. Amen. Amen. Abasigaye bose Imana ishimwe cyane. Reka nakwibwirira ikibazo mbwirira mugenzi wawe. Mwebwe mwicaye. Imana ishimwe cyane. Bariza mugenzi wawe kandi nawe aca kubaza. Imana ishimwe. Muvuga uti mu by'ukuri uretse kwihagararako. Imana ishimwe cyane. Amen. Aha Yesu yoza ubunyene we mujana pe mumbarize kandi mumenye ko Imana iri ngaho irumva. Niyakubwira ati sindabizi neza, ushimubwira uti none ugumye mu ntebe ukora iki? Mubaze uti dukuyemo kwihagararako wewe yoza ubunyene uri mu bagere. Imana iguhezagire muvyeyi ntubona nuko Imana ibahezagire cyane. Nimuze abapfukamye inyuma mwigira imbere, hariho ibibanza kugira ngo bariko baraza abandi bareke gupfukama hasi. Mwebwe muri kukirago uzi mwegere imbere. Abadiyakoni babafashiriza. Imana ishimwe cyane. Nabonye Imana ishimwe cyane. Subira umumbarize. Ndabona hari subira umubaze uti subira wemere twumve Imana ishimwe cyane. Nimuze. Imana ishimwe. Ndabona abantu bariko baraza abakozi b'Imana, sinzi ko mwoza mwakikuza intama z'Imana hanyuma tukaduza isengesho. Imana ishimwe cyane. Bantu ariko nagira ndababwire abantu mwese muririre ubugingo bwanyu. Imana ibahezagire mubandanye muza muririre ubugingo bwanyu, kubera ubugingo bwacu bugeze harindimuka. Akaga ni kenshi mu isi, rero gasuka abana b'Imana kakagomba yuko abantu bahagarara mu by'Imana kandi batabirimwo, kandi mu by'ukuri babikiwe kuzorimbuka, ariko ukuri bakaguhishwa ntibagwiga ubutumwa bwiza bwuzuye. Ikintu kizokujana mu ijuru si uko wowe utakoze ibyaha, oya, ahubwo nuko nubwo warabikoze wagize umutima wo kwihana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sawa.
reka baturongore mu ndirimbo y'ijana na 27 duce dusenga. Imana ishimwe cyane. Abapfukamye mu bandanye mwisengera mwisabira imbabazi. Yesu yashambaza Yesu. Abicaye mu haguruke izina ryawe niryubahwe kubw'ububasha bwawe nyaguhora ku ngoma. Iyi mitima yose mwami iri imbere yawe ije iciye bugufi bakubise ingoro hasi bavuga ngo mwami tubabarire, twarakoze ibyaha, twarasubiye inyuma, twaragusuzuguje, ariko kubw'ubwinshi bw'imbabazi zawe tubabarire. Mwami Yesu, amaraso yawe atwikire ubugingo bwose mwami. Reka nsaba abapfukamye hano muvusure muri ano majambo uvuga uti uhoraho mana. Mwebwe mupfukamye uti uhoraho mana, ndagushimiye, numvise ijambo ryawe none riransinze, sanze ndi umunyabyaha, mbabarira, pfukamye imbere yawe, ngirira ikigongo. Mwami uhoraho, nyogesha ya maraso ya Yesu Kristo, anyuze, antunganye, anyeze, ibyaha byanje byose ndabikugweko, izina ryanje risubire ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, ndongeye kukwakira, ngwino mu mutima wanjye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndongeye ndatura n'akanwa kanje yuko wewe uri umwana w'Imana. Ndabyizeye yuko wewe wapfuye ukazuka mu bapfuye. Mwami Yesu, ongera umfate ukuboko mbandanye urugendo, usukire inkomezi za mpemu yera, nkomeze urugendo, sinzoba umuhombe, uzumva iherezo ryiza. Nanje Mwami nzogaragare mu batoranijwe kubana nawe mu ijuru, umunezero w'ibihe bidashira. Urakoze kumbabariye, senze gutyo nizeye mu izina ry'umwami umukiza wacu, umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amashi menshi ku Mana.
kadusenge. Mwami turagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu. Urakoze kuko mwami ijuru ryaravuze ngo iyo ryitegereje mu isi ngo bakabona umunyabyaha umwe yemeye ijambo ry'Imana hanyuma agakizwa ngo habe iminsi mikuru. None mwami teza inyunga zawe muri rino shengero. Ishengero mwami riri hano. Mwami urabe abantu bose bakwemanze bavuga bati twebwe turemeye kuzwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ndakwingiza yagora ku ngoma ngo bagirire neza, ubasuke mu nzara n'inyota yo gusenga, nzara n'inyota yo gukurikira, nzara yo gukorera, bazana iminyago myinshi y'abandi kuri wewe mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze mwami, twese nyagohora ku ngoma duhurije hamwe umutima n'inama, turakuvugirije impundu, turagukomeye amashi, izina ryawe ryubawe, izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Mugende mukomere gukora icyaha, Imana ibaheze. Bari basigaye mu ntebe ariko bafise intege nke z'umubiri nabo basenga. Mwami Mana data se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye rwose mwami, waduhaye Kristo ngo adukize ibyaha, ariko kandi umishisha kuyiwe niho indwara zose zakiriye. None mwami mu kwizera gushitse aba bose bapfukamye imbere yawe biteze umutabazi buva kuri wewe, biteze ko ari wowe ubakiza, ubakirije muri ya mishisha ya Yesu Kristo. Nanje mwami mpagararanye nabo ndabadugiriza isengesho, ndavuze nyaguhora ku ngoma gukiza izi ndwara zose ziri mu mibiri yabo, zaba indwara zo mu mutwe, zaba indwara z'amaso, zaba indwara zo mu matwi, zaba indwara zo ku rukoba, zaba indwara z'imitsi, zaba indwara zo mu nda, zaba indwara zo mu maraso, zaba indwara mwami ziterwa n'imyuka mibi zose mwami muri kano kanya umuriro wawe ukiza umanuke mu mibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe kwidegembya wagukorere mwami, bamamaza inkuru nziza mu izina rya Yesu Kristo. Data turagushimiye, ubagirire neza, ubakize kuko mwami bizeye, kandi tukaba tubizi neza yuko atanumwe yakwizeye yakozwe n'isoni, kandi turizeye neza ijambo ryawe ni iry'ukuri kandi ni iryo kwizerwa, ni mu mishisha ya Yesu Kristo indwara zose zakiriye. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze kubagiriye neza, tuzoba twumva intahe z'ibitangaza no twumviza wakoze. Icyubahiro n'inganji byose ni ibyawe, turongeye turagukomera amashyi gushima yuko ubize neza kandi bakijije. Icyubahiro n'inganji turavuze ngo ni ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Imana ibahezagire.